Ndabifuriza ibihe byiza cyangwa umugoroba mwiza abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikirana ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu cyane cyane kubama baratwumviriza ngaha kuri no monesha kure ya China ya Nyanya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanye kwategura ndetse kwashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho agaruka kubigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikira, kaze kuri mwebwe mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu, dore ko tugiye kubageza amakuru akomeye cyane. Igihugu cy'u Burundi cyabujije abayobozi bacyo gutega indege za Rwanda nyine mu gihe berekeje mu ngendo z'amahanga. Burundi burakomeje kugaragaza ko rero nyine butari ko buriyumvamo igihugu cibanye cy'u Rwanda mu gihe hama hibonekeza uko tumvikana ndetse no kutihanganirana mu bya politike. Uburundi murazi ko bwofashe ingingo nyine cane ingingo igendanye no kugara imipaka yose irabahuza n'igihugu cibanye cy'u Rwanda, ibikomeje gutuma rero hama hibonekeza ibibazo bigiye bitandukanye. Amakuru yama aradushikira canga amakuru akomeza kugenda tugera muri no mwanya akaba agaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwariko mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kugaragara indyande zigiye zitandukanye cane aho harigeze no kugenda arahigwa bamwe mu bakomeza kugenda baragaragaza ko nyine ari abakomoka canga se ari abavugana nabo mu gihugu cibanye cy'u Rwanda. Gushika no mwanya amakuru yama aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba agaragaza ndetse aranerekana neza yuko ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi ibintu byama birakomeye. Ibi byose birabaye mu gihe kandi Uburundi bukomeje kugenda burakorana imigenderanire myiza n'igihugu cibanye ca Kongo, mu gihe ku ruhande rw'u Rwanda ibintu byo bikomeye. Amakuru karaturuka mu gihugu cy'u Burundi aravuga yuko abayobozi bose bo muri iki gihugu babujijwe gutega indege za Rwandair mu gihe bariko barakora ingendo zo mu makungu. Amakuru yamara dushikira kandi by'umwariko turaza kugenda turugarukaho nuko imigambwe imwe n'imwe itavuga rumwe n'uri kubutegetsi ngaha mu Burundi yamayamiriza ibiriko birakogwa ngaha mu Burundi by'umwariko nkuko bikomeje kugenda bigaragara cange nkuko bikomeje kugenda bitangazwa. Benshi barakomeje gushimangira ndetse bagaragaza ko ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bugomba gutanga imihoho byanze bikunze. Hariko haravugwa kandi amabi menshi mu gihe by'umwariko haravugwa ibingibi, aba benshi baravuga yuko bashaka kuzofata inkoho bagaca barinjira mu mashamba bagaca baratangura ingwano nkuko bizoma bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda aratugeraho muri no mwanya, amakuru yihuta cyane akomeza kugenda aradushikira akaba ariko aragaragaza ndetse aranerekana ingene ibintu byo byifashe ngaha mu Burundi mu gihe Evariste Ndayishimiye adashaka kuba yova ku butegetsi. Uyu munsi kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yerekeje mu nama yabereye i Kampala mu gihugu cya Uganda, n'inama kandi yitabiriwe n'abandi bategetsi bagiye batandukanye. Kaze kuri mwebwe mwese mwaba maradukurikira, kaze kuri mwebwe mukomeje kubana natwe makuru n'ibiganiro byacu, abatumviriza bari ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi cyane abari mu bice bigiye bitandukanye, abatwumviriza cyane by'umwariko baherereye mu bindi bice by'umwariko ari mu gisagara ca Bujumbura, abari mu bindi bice hirya no hino mu makungu no mu karere k'ibiyaga bigari, mwese ndabifuriza kugira ibihe byiza, ndabifuriza kumererwa neza cyane abakomeje kudukurikira. Arubuga mbere senga reka nagusabye ni kwanditse sabone kugira coronga amakuru n'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe, twibanda kubigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kaze kuri mwebwe mwese rero mwama muradukurikira. Mu gihe imigenderanire irahuza u Rwanda ndetse n'u Burundi yamira toskara, Uburundi burakomeje kugaragaza ko nyine butariko burashaka nyine kwiyi imigenderanire yoba myiza cyane, hagakomeza kwibonekezamo utunenge. Mu misi heze umushikiranganje w'imigenderanire y'andi makungu ku ruhande rw'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yaravenyesheje yuko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko ariwe yoma aragira uruhare rukomakomeye cyane mu bibazo bimwe na bimwe bishobora gutuma canga se bishobora gutuma nyine ibiganiro by'impande zombi bikomeza kugenda birakomera. Ibi byongeye guhumira ku mirarire ubwo yaraganiraga ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye birimo nka BBC, ibirimo nka France 24, televiziyo ya France n'ibindi bimenyesha makuru mpuzamakungu, maze akagaragaza neza yuko u Rwanda rw'amarura afise cyane intumbero ndetse runafise uburyo rwo rurashaka gutera canga kugaba ibitero ku gihugu cibanyi ku gihugu cy'u Burundi ruranyuze nga muri Kongo, ibintu Rwanda rwaramiriye kure.
Amakuru aturuka mu gihugu c'u Burundi aravuga ko abayobozi bose bo muri iki gihugu rero babujijwe gutega indege za Rwandair mu gihe bari gukorera ingendo mu mahanga. Nkuko vyema bigaragara amakuru twoma turatahura canke turabashikiriza yarishuriwe by'umwariko yarashyizwe abona na Dr Frank Habineza. Amakuru yama aradushikira canke akomeza kugenda aratugera rero muri no mwanya nuko uyu Dr Frank Habineza yama agaragaza ko aya makuru nawe yoba yarahawe numwe mu banywanyi biwe bari nga muri kino gihugu c'u Burundi. Ati ejo bundi hari umuntu umuvandimwe rero yawambwiye uti ubungubu rero ubungubu umuntu ari nga mu Burundi canke Bujumbura umuyobozi kirazira ngo atege rero nyine indege ya Rwandair ngo abari yo nyine imutwara nyine niyo yaba agiye mu Bugande canke mu kindi gihugu. Uwatanze aya makuru yaravuze yuko umuyobozi uteze Rwandair yitwa umwanzi w'igihugu, nyamara iyi societe irasanzwe yemerewe gukora ingendo zijya rero zikanava ku kibuga c'indege ca Bujumbura cyaritiriwe Melchior Ndadaye. Dr Frank Habineza wagaragaje ko rero nyine kuba Rwanda n'u Burundi bidacana waka hari byo rero bihomba, yarongeye gusaba ko rero ibihugu byombi byokomeza ibiganiro kugira imipaka rero nyine ihuza ibihugu byombi nyine leta ya Gitega yafunze ice irugurugwa kugira ngo nyine ubuhahirane bw'ibihugu byombi nyine bwongere kuba bwubaho neza. Kuva imigenderanire y'ibihugu bibanyi yombi nyine yotosekara urudandazwa njambukambibi nyine rwaratosekaye ku buryo buremere cyane. Ati ministeri yacu y'ububanyi n'amahanga rero ndetse n'abandi bafatanya bikorwa bayo bakomeze nyine ibiganiro uyu mwaka mubi nyine uri hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi urangire n'indege yacu ikorere rero yisanzuye, ariko natwe turakeneye kujya mu gisagara ca Bujumbura tugende twisanzuye, n'abakeneye nyine kuza nga muri Kigali baze barisanzuye. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi warongeye kuba rero mubi cyane mu kuboza kwa 2023 ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yarashinjaga igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda gukorana n'umuhari Red Tabara nyine uragwanya ubutegetsi bwiwe bwa Gitega. Uyu muperezida kandi yarakunze gushimangira ko rero nyine uyu mubano udateze rero gusubira mu buryo nyine mu gihe cyose u Rwanda rutarashikiriza u Burundi abo rero bushinza kugerageza canke kugira uruhare muri kudeta canke mwitembagaza ry'ubutegetsi mu mwaka wa 2015. U Rwanda inshuro nyinshi rwarakunze kuvuga ko rero nyine atabagambiriye guhungabanya umutekano w'u Burundi nyine rukorana nabo, icakora u Burundi ntibwama burabyumva. Inshuro nyinshi u Burundi bwama burakomeza kugenda buragaragaza ndetse bukanereka nk'uko bikomeza kugenda bigaragara bukanerekana neza yuko ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa byose bishobora kuba nyine ari ibintu by'ukuri, ariko kandi uruhande rw'u Rwanda rwama rugaragaza ndetse rukerekana neza yuko uko byogenda kose haba harimo haragaragaza cyangwa se hama haribonekeza indyane zigiye zitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Kugeza uno mwanya benshi mu bakurikirana hafi ibibera ngaha muri kino gihugu cane cane c'u Burundi baremeza neza yuko abanyagihugu bama bariyo nyine bariko barabaho nabi cyane nk'uko byoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugeraho cyane amakuru akomeza kugenda aradushikira, akaba akomeza gusigura ndetse no kugaragaza neza yuko ngaha muri kino gihugu c'u Burundi ibintu byama birakomera, ibintu bikomeje kugenda birifata nabi cyane. Bujumbura ku igenekerezo rya 27 Rusama 2025 nubwo rero umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahamagariye ku igenekerezo ry'ikenda Rusama Igitega umugwa mukuru wa politike ko rero abahiganwa mu matora babikora nyine mu kubahana ndetse no kwihanganirana ukuri rero nyine ku rubuga gusa n'ugutandukanye n'ibyo ngibyo. Abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi bavuga yuko bakorerwa iterabwoba kandi ko nyine babangamiwe. Mu ndwi ya gatatu y'ukwiyamamaza nyine amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine, indongozi z'urunani Burundi bwa bose nabo nyine mu mugambwe CDP Congrès pour la démocratique et le progrès ziratabaza zivuga yuko zitegwa ubwoba ndetse bakabangamirwa kandi nyine bagaterwa imitego mu gihe bagomba ari nyine gukora ibikorwa byabo bya politike. Ingorane zarabaye mu ntara nyinshi, ibyo bikorwa bibi nyine biravugwa cyane mu ntara za Gitega, Butanyerera, Burunga ndetse na Buhumuza. Abanywanyi b'umuhari w'ugwaruka
bw'umugambwe uri ku butegetsi kandi CNDD-FDD imbonerakure nibo rero nyene badomwa ko urutoki cane baragirizwa ko rero batoteza abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi, kubuza amanama ndetse no kuririmba indirimbo zitera ubwoba. Ibyo bama bagaruka ko nyine mu ndirimbo zabo ntituzorekura, bigatuma nyine haba ubwoba mu batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. CNDD-FDD irahakana ibyo yogirizwa, umugambwe uri ku butegetsi urahakana ibyo wagirizwa byose, harimwe rero iterabwoba. Mu rwandiko rwarahawe abamenyesha makuru, umuvugizi wo mugambwe arahumuriza umugambwe wacu nyine uriko ukora imyamamazo mu mutekano ntangere, nkuko rero nyine byarasabwe n'umukuru w'igihugu. Ibiba by'umwariko ntibiraba umugambwe, ntibiraba umugambwe. CNDD-FDD irashimangira ko nyine irashimangira ko gwaruka rwayo atakindi rukora atari gukurikirana ibikorwa by'umugambwe birimwo gukunda igihugu gusa. Muri ico cuka cyameze neza kandi abarundi bimirije gutora biteze imyamamazo itekanye by'umwariko n'amatora atuje, ati tugomba gutora atabwoba, niko rero umunyagihugu wo muri Burunga avuga. Amakuru kandi yo arakurikirana hafi uko biri uko nyene biragenda. Inzego za East African Community ONU zirasaba yuko hoba amatora mu mahoro, ingorane zose zirashobora kwaduka, zirashobora gutuma rero ishusho y'igihugu iba mbi cane, zikahagarika nyene utwigoro twariko nyene turaba mu gufashanya hagati y'ibihugu byombi nkuko byoma bigaragara. Ibi kandi birabaye mu genga muri kino gihugu cacu cane cy'u Burundi hakomeje kugenda hibonekeza ibibazo bigendanye n'umutekano muke cyane nkuko byoma bigaragara. Mukanya ndagaruka kubigeranye n'itangazo ry'umuhari Red Tabara.